Ikawa ingana n'amatoni yari hagati ya 26 na 27 ni yafatiwe mu Kinyegero ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 25 Rusama umwaka w'2022 aho ni mu ntara ya Kayanza komine ya Gatara ku mutumba Kigume izone Ngoro idonido kurikirane umushikirizamanza wa Repubulika y'u Burundi akorera mu ntara ya Kayanza. Bamenyesha makuru namwe bubahwa mwese muri ngaha twebwe duhagaze ngaha nk'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza twagira tubashikirize ibijanye n'igikorwa twakoze ku munsi wa hirya y'ejo na cane ku bijanye n'isakwa dufatiye ku makuru twari dufise cyo mu rurimi rw'ikinyamazuru bavuga fuye perquisition isakwa ryakozwe hakoranye inyabune sanzwe zikorera ngaha muri intara ya Kayanza aho twashoboye gushika kwimubona biri ngaha zikaba ari IKAWA. Rero uko vyagenze nkuko biri mu kazi ka misi yose tujejwe nk'umushikiriza manza hamwe n'ujejwe igendereza ngaha mu ntara ya Kayanza Service National de Renseignement twararondeye amakuru hanyuma turaronka inkuru yuko ku mutumba wa Kigume wo muri zone Ngoro komine Gatara na cane ku isoko ya Butwe hariho abantu boba bahungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kugura magendu IKAWA kandi bisanzwe bibujijwe nk'umushikiriza manza dufadikanije n'uwo asanzwe ajejwe Service Nationale de Renseignement ngaha mu ntara ya Kayanza twisunze intumbero twahawe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nama twaherukamwo aho yaduhaye intumbero ko ari uguhasha bikomeye bijanye no kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu na cane mu bijanye na fraude y'IKAWA hamwe n'ubutare. Iyi ntara ikaba nayo biraba kuko na cane yegereye n'umupaka duhana n'igihugu c'u Rwanda. Twaciye dufata ico kibazo mu minwe aho uwo dusanzwe dukorana atwara documentation tumaze kuronka iyo nkuru twizonduye mu gatondo k'isaha 11 zo mu gitondo turarindira nkuko amategeko abivuga yuko isakwa ryama ritangura 6 zo mu gatondo isaha zitekanijwe n'amategeko zigeze twaratanguye igikorwa nyezina kuri uwo mutumba wa Kigume. Muri ico gikorwa nyezina twarashoboye gusaka mu mihana igera 10 ariko imihana ishika 7 twaratoyemo IKAWA nyinshi cyane ari nazo twahavuye twegeranya ariko rero tumaze kubona yuko ico gikorwa tutogishobora twenyene turi babiri twarabimenyesheje buramatari w'intara baratanga ramforo mu bijanye n'igipolisi commissaire provincial twarafashanije iki gikorwa tugashimira cyane na mustanteri w'ikomine ya Gatara ko nawe yaciye ahashika vuba bwango. Ico gikorwa rero tuca tugikora turi iyo migwi ariko twese duhamagarirwa kubaka igihugu no gukinga ivyaha nk'ibi. Nico twise operation conjointe yakozwe kugira dushike kwiresultat twebwe tuvuga yuko ishimishije naho tutaraheza ko tugikurikirana aho bahabizwe umwimbo nk'uwu wategerezwa kuba uri kuma usine canke ama station de lavage nkuko biri mu itegeko rigenga ODK igisata kijejwe kwegeranya no kugura IKAWA mu Burundi. Rero tumaze gusaka kubera hari hakiri kare harabaduciye mu ryahumye baratanga inkuru kuko twari twihaye intumbero yuko turondera izikawa tukarondera n'abakoze ivyaha ariko rero mu mihana 6 aho tugejeje amatohoza turamaze gushikana mu minwe y'ubutungane abagera kuri 2 mu ngo zafatiwemwo izikawa ariko kubera twashatse kugira amatohoza yimbitse aho twihaye intumbero yo kumenya izikawa iyo zavuye na benezo n'intumbero bari bafise niyo bari bagamije kuzijana tukiri ku munsi ugira kabiri w'inyuma y'iryo sakwa twamenyesha makuru ko tukibandanya amatohoza aho mbere nk'umushikiriza manza wa Repubulika twafashe ikibazo mu minwe tuza twashizeho na komisiyo y'abamajistra 3 hamwe n'inyamiramabi 3 kugira tuzokora amatohoza yimbitse kandi atahengamiye kugira tuzomenye imvo n'imvano y'iki caha abazuba bafashwe bafise ivyo bakubazwa tuzobashengeze imbere ya sentare kugira ibakubita intahe mu gahanga. Rero muri iryo sakwa ku bantu twashoboye gutora ibintu iwabo ntitwashoboye gupima kubera konterente y'uburyo nta minzane twari dufise
imiduga twazanye idafise ububasha bwo kwikorera ibi vyose mu ntumbero yo gukinga twabonye ko icihutirwa twozikura mu mihana tukazizana muri iyi sare y'iri shure rya lycée communale yo muri komine ya Gatara kugira zikingirwe n'abajejwe umutekano bazirarire zegeranirijwe hamwe. Twashoboye gufata imifuko yababa 396 kuko umwe wese twagenda tumwandika ko imifuko twafatiye iwe, uwo twafashe nawe ku vyegeranyo kumva z'amatohoza agenda sinyira ivyo twafatiye iwe, ico mu kazi ka misi yose kacu twita procès verbal de saisie. Rero iyi mifuko ni mubona tugereranije twarapimye nk'umwe ubupima hagati y'ibiro 70 na 80 kuko zimwe zirumye izindi zaba zikanye bivanye nuko twazisanga no kuvuga dufatiyemo twasanze ari amatoni agera hagati y'amatoni 26 n'amatoni 27 dufatiye ku bipimo vy'imifuko twamaze kubamenyesha. Twisunze yuko ikawa ari giterwa njabuka amazi c'u Burundi kizana amadovize ku rwego rw'igihugu. Kindi twibagiye kubamenyesha nuko mwizi kawa mo turiko turatohoza ko harimwo abashefu b'amayizine begereye ngaha, kuko tugerageje kubabaza no kuraba ikawa zafashwe, bamwe mu bashefu b'amayizine dufata ko arabahinga mu gusuzuma ikawa ko zimeze, baratwemereye yuko nyinshi muri izo kawa ari zavuye ku ma station de lavage ku mayizine, ari niho twafashe intumbero yo gutohoza amatoza yimbitse kubaziguze niyo zavuye, uko ikawa zarongewe muhira nizarongewe kuri station de lavage ntizisa nkuko vyemezwa nabo bashefu d'izine twashoboye gusaba umuco mw'iryo sakwa. Rero kuri uwo munsi uri hejuru mwabonye ko imfunguruzo zari zugaye ngahantu ariko twari twazitahanye nk'umushikiriza manza nk'icemezo cyuko ibintu twafashe twabishize mu minwe y'umushikiriza manza. Twavuze isaha twatangiriye ko ari saa 12 zo mu gitondo, ariko ahantu twashoboye kuhugara isaha 3 z'ijoro n'iminota 2 ku bari basigaye ngaha turaba bapakurura ikamyo za nyuma, ariko isakwa ryaheze ku mugoroba 18h. Dufashe kano kanya kugira tumenyeshe yuko ku nyungu y'igihugu cacu c'u Burundi no ku nyungu y'izikawa kugira ntizizote akanovera, ushikiriza manza mu ntara ya Kayanza maze kuvugana nabi kibazo c'ikawa cega. Izikawa twebwe tubandanya amatohoza twazishikirije ikigo ca leta ODECA giserukiwe na directeur general ari hagati muri twebwe ngira n'uwo bagendanye pour un bon traitement kugira zizotosogwe neza zigumana akanovera kugira bashobore gukinga ntizononekare kuko ari igihugu coba gihomvye. Rero mu bindi vyafashwe twarashoboye gufata n'imashini zitatu zisya izo kawa, hari izisererwa muhira, mashini zibiri ziri mu bwoko bwa kijambere hamwe n'iyindi iri mu bwoko bwa kera, kuko twasanze basya ikawa mu ntumbero kwerekana yuko babikora babizi ibishishwa bakaca bisuka mu kazu kasugumwe, ariko ivyo byose twarashoboye kubikonstate turabibona. Rero ni kuri amajambo numva no shobora kurangiriza ko ndabamenyesha yuko intambwe icikurikira ari uko namwe muri ngaha duca dushikiriza ODECA izikawa pour un bon traitement, hanyuma nabo badusinyire nkuko vyama bigenda mu matohoza, ico twita procès verbal de remise des objets saisis, kugira natwe tuzovyifashishe igihe tuzoba twashengeje abo dukurikirana kwiki caha imbere ya sentare, kugira sentare nayo izoyifatireko mu gufata ingingo ibereye kwa abantu tuzoba dukurikirana kwicaha. Urakoze, je vous remercie. Mbega none umuyobozi mukuru arongoye ikigo ODECA yavyakiriye gute? Ubwa mbere tubanze dushimire cyane gukorana neza hagati y'abarongoye intara ya Kayanza, inzego z'umutekano n'intwaro ndetse n'abene gihugu mu ntumbero yo gukingira umutekano w'ubutunzi bw'igihugu. Rero twebwe nk'abarongoye ikigo ODECA kuri no munsi ubwa mbere hambavu yo gushima no kunezezwa niko gwacarangutse, tubona ko ari intambwe yindi dasanzwe mu kuzirikana no kunira igihugu cyacu c'u Burundi, kuko bigaragara ko abarundi isinzi barajwe ishinga no kubunga ubutunzi bw'igihugu, ari naco gituma mubona yuko aya makuru yashoboye gushikirizwa ababijejwe hama bagaheza bagakurikirana kugira ngo ubu butunzi tubona ngaha ntibugende amazima yongo,
na cyane cyane yuko umusanzwe muzi ko igisata c'ikawa gifitiye akamaro kanini igihugu cy'u Burundi n'imiryango. Twavuga yuko hari ukutamenya kwa bamwe kuko umaze kuzirikana ivy'igikoko gikorera umurundi mu kumuvuza, mu kumukorera amabarabara acamwe agiye mu minota itandukanye, mu kumukingira umutekano n'ibindi vyinshi, nta muntu yo kwiyumviriye ko hari umuntu yo kwifuza gushora umwimbo nk'uyu ufitiye kamaro kanini ubutunzi bw'igihugu abishije mu kinyegero. Rero twakora kutamenya, ari naco gituma tumana dusaba uwo wese yo babona aho bariko barakora ibinyuranye n'amategeko ko yojya kari inzego zibijejwe, hanyuma tugashobora kuvura no guhanura ndetse no gukosora abo batarumva ko turiko turahindura ingeno mu gihugu cy'u Burundi, kuko tubisabwa n'indongo zacu duhereye ku nyene cyubahiro mu gihugu cy'u Burundi, adasiba guhimiriza abarundi ko itunga ry'u Burundi ari ryo gukingirwa ku mpande zose. Buramatari w'intara ya Kayanza amaze kwibutsa abene gihugu ko kizira kikaziririzwa gutonorera ikawa muhira, yarahanuye ko atawosubira gukora iryo kosa ku neza yiwe n'ineza y'igihugu, akanahanura nabo bakizifise mu mihana ko bozizana bakazishikiriza ababijejwe. Tuje ngaha rero kuri no munsi na cyane guhumuriza abene gihugu ba komine ya Gatara, cyane muri no zone ya Ngoro. Turi kumwe n'aba bayobozi b'umwego mu nzego zitandukanye z'igihugu ndetse no mu ntara, na cyane ku byabaye hano muri komine ya Gatara muri no zone ya Ngoro, aho twabonye hari umwimbo wa kawa wari wegeranijwe mu nzira zitazwi n'amategeko. Murazi yuko kizira kikaziririrwa gutonora kawa muhira. Murazi yuko akawa gushika ino saha kegeranywa n'ibigo bisanzwe bizwi na leta, arico kigo ca Odeka hamwe n'amakoperative yandi hamwe n'abikorera utwabo, bakayitwara iyo kawa idatonoye ku mayizine ya kawa. Ivyo birazwi ni imyaka myinshi, nta mwene gihugu n'umwe yawo mu Kayanza yabo mu gihugu cy'u Burundi atabizi. Ivyo rero byarabaye, abanyagatara karabaciyemwo, murakora iryo kosa rihanwa n'amategeko. Ari naco gituma inzego zubijejwe, inzego z'umutekano, iperereza hamwe na parke ya Kayanza n'abajejwe intwaro ngaha muri komine ya Gatara bakoze igikorwa kidasanzwe hirya y'ejo kugira ngo bahashe ubwo bubisha. Amatoni arenga 26 hafi 27 yarafatiwe mwaka gace mw'iyi soko ya Butwe aha muri zone Ngoro, kandi ababikoze bamwe barafashwe n'ubutungane, abandi baracarondegwa. Ikituzanye rero ngaha no kubabwira no kubihaniza yuko iryo kosa ntirizosubire gukogwa. Mubwire n'abatashoboye kuza ngaha, iryo kosa ntirizosubire gukogwa. Murazi yuko mu gihugu cy'u Burundi ko turarondera ya mahera y'agaciro twita amadevize, nta handi azova atari mwaka kawa. Muruko rero muragafata mugatonora, gafatwa nabi nkuko twakabonye, kamwe karamaze kononekara, muruko murahovya itunga ry'igihugu. Ejo muzovuga ngo leta ntiyubatse amabarabara, ejo muzovuga ngo leta ntiyubatse amashuri, ejo muzovuga ngo leta ntiyubakiye ibitaro. Nta handi ivyo byose bizokogwa, nta handi amahera azova atari mwaka kawa, muruko muronona. Tuje rero na cyane kubabwirira ijambo nyamukuru, ivyabaye ntibigasubire. Tubatera akamo ko n'umuntu wese yobaze ko azifise mu nzu anyaruke mwiteka nitekane aze kubitubwira kugira ngo ako kawa gashikirizwe urwego rujejwe kwegeranya kawa ariko Odeka, kugira ngo bagende bagatunganye neza. Turuko turahomba kajya kawa uko mwagafashe karamuze kagiye kugurishwa hanze, nta mahera y'agaciro kazozana kuko haramaze kononekara. Mu vyumbe ko ari mwebwe mutuma akawa katagira agaciro hakujya mu makungu.
kuko muba mwagafashe nabi. Abantu rero bariko barakora ivyo ntituzobihanganira muri leta, mubanze muvyumve, ntituzobihanganira na gatoyi, ntituzigera twihanganira umuntu asubiza inyuma igihugu cacu, kuko do mose turi mwisekeza yo gutera imbere. Ntidushobora gutera imbere rero hakiri ingeso nk'iyo yo konona igiterwa njabukamazi cy'ikawa mu gihugu cy'u Burundi. Ico nico cyahagurukije buramatari w'intara, nico cyahagurukije umuyobozi mukuru ajejwe kwegeranya kawa mu kigodeka, nico cyahagurukije izi nzego zose mubona ziri ngaha. Aha rero nkatera kamo n'ayandi makomine ibyo bintu byo babirimwo aha mu ntara nziza ya Kayanza bihagarare kuva no munsi, bihagarare kuva no munsi. Ndetse si mu Kayanza gusa n'abaza gutwumva biciye mu nsamirizi no mu mbonesha kure, bumve yuko kizira kikaziririrwa gutonora kawa muhira gushika igihe ikigodeka kizotubwira yuko hageze aho, naho bibaryari mu gihe amayizine asangwa atonora kawa aba yahagaritse, niho baca bababwira kugira ngo mutonere za zindi zisigara ku biti, kugira ngo hamaodeka igacishi itanga uruhusha rw'abikorera utwabo bashobora kuzigura bazitwara mu kigo odeka. Aha rero nkongera nkatera kama inzego z'umutekano n'aya makomite mixte de sécurité baturabire n'uwo bakizinyegeje, bazozisake imbere n'abazishize ku rusenge baduge yo kuzirabayo, maka zose tuzifate. Nkabamenyesha rero ko zijya zafashwe zamaze gufatwa na leta, ubutungane bwazifashe buje kuzishikiza ikigodeka kugira ngo bugende kuzitunganya neza. Mugabe ico mwamenga nuko amahera azova mwazijya kawa mumenye yuko akaza gukora ibikorwa vya leta, azoca agenda kubaka amabarabara, murabona ko tunayakeneye. Muntu uri kuragura izo kawa umenye yuko nizafatwa uzoca ushengezwa imbere y'ubutungane. Abafashwe no munsi bari imbere y'ubutungane kandi bazocibwa imanza bahanwe n'amategeko ya Republika y'u Burundi. Iryo niryo jambo rero narinje kubashikiriza bene gihugu bo muri komine Gatara muri zone Ngoro, kubera yuko ivyo mwakoze bidakogwa, bose bavyumve. Ariko kandi ndangize nongera kubasaba ko bo bakizibitse mu nzu nabo nyene bozizanira nabo nyene inzego z'umutekano zitarazifata. Ico mubera cizi uwo muntu yizane we nyene bivuge ati nokuri ndazifise ngo muzitore, kandi mwico gihe nta butungane bwo mukurikirana. N'ubu turi ngaha muce muza mwibanga mubibwire Mr. ati jewe burya ndafise itoni mu nzu, ndafise ibiramajana 2 ngo muzitore. Uwo nukuri abajejwe ubutungane bari ngaha, procureur de la Republique ari ngaha, urongo SNR nkuru y'igihugu mu ntara ya Kayanza ari ngaha. Uwo muntu niyizana akabitubwira tukazitora, nta butungane buzomukurikirana, nukuri tuzomuvugira. Ni kweri jambo rero nagira ndangize ndabihaniza koko mwakoze bidakogwa kandi ntibizosubire. Tugira amahoro kandi Imana yo mwijuru bahezagira.